Ndabona mukije cyane ni Olivier Omdishanjima muri ko murabona ku mashusho. Hari kintu nagira mvuge mu majambo make kandi avunaguye ku barundi bakunze kuja hanze, sinzi ko no byita ngo nibakwe cange ni chance mu rurimi rw'igifaransa. Abenshi iyo bagiye akenshi usanga bagaruka bataye umuco cange akaranga, ugaca wibaza mbega twebwe uko kuntu dukunda kwigana cyangwa gukopya ivy'abandi, ho bari abandi nabo bariko barabigira nkuko natwe tubigira. Akarorero nk'ubu hari umuntu ashaka kuja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda agaca garuka ikirundi bisa naho yagihevye, uketse tanga kwibaza mbega akanya gato cyangwa igihe gito amazeyo ubwo rurimi yamaze kugwibagira. Ashobora gushika ngaha gushusanga ahiza avuga ngo urehevye ngo mbese nyene ayo izo ndome ayo majambo kuza kuyabwira mama n'abapapa tuwe twarasize ngaha mbega bitahura gute? Okay, ico rurimi ni ikintu gisanzwe cyane, ni ikintu gisanzwe, ariko umuntu wese abakwiye kumenya abo biri kumwe. Uri kumena abana bagumva cyane abavuga urwo rurimi bari kuvuga. Ngiye mu Bwongereza cyangwa nkajana mu kindi gihugu kanaka kivuga icongereza, simvuga ikirundi, nza guca mvuga ico congereza kuko ndi kumwe n'abavuga ico nyene. Mugangarutse ku bavyeyi banje ko batumva urwo rurimi, sinzoguma mvuga ngo yes man you know what mbega ureze ko nk'umunyarwanda yasubiye iwabo ashikavuga ikirundi canke umwongereza yasubiye iwabo byashitse akamenya nk'ikirundi canke igiswahili, ureze ko reshika avuga igiswahili iwabo? No, siko bimeze. Ariko rero muri make ugutakaza akaranga ntibihagaze hanini kuri urwo rurimi, ahubwo hari ukuntu bamwe bashobora gushika hanze bagaca batakaza umuco burundu ukibaza nimba abano bantu barabarundi. Hari ibihugu usanga bafite liberté ngira no ngo totale, basanga bari hafi kugenda gusa umuntu ashitse ari ngo usanga yabaye ko nyene no kuvuga naho ari mu mahanga muri Murundi niyo kesho zo kumva basigaye bavuga ngo umwana wo kwa nakara baye muzungu, bakuvuga ko umuzungu kubera iki? Iyo bavuga ati warateye imbere mbwa gusura cyane Murundi. Okay, naka video yo kamwe ngiye kubereka k'abarundi b'abapfasoni bari hanze bo babandanya kumenyekanisha ivyiza by'u Burundi babishishije mu karanga ku Burundi, cyane cyane nko mu kuririmba indirimbo usanga zirimwo akantu ku Burundi, wasanga bariko razigisha abazungu n'abazungu bariko bararirimba ikirundi. Okay, reka nabateje mu birabe. Kagumye nyawe na kagumye yo, kagumye nyawe na kagumye yo, kagumye nyawe na kagumye yo, kagumye nyawe na kagumye. Karanga kabasokuru murarabe nikatujane kagumye, kamwe kabavyeyi bacu murarabe nikatujane kagumye, kamwe k'igihugu cacu murarabe nikatujane kagumye. Aho rero murarabe nikatujane kagumye, aho rero murarabe nikatujane kagumye. Kagumye nyawe na kagumye yo, kagumye nyawe na kagumye yo, kagumye nyawe na kagumye yo, kagumye nyawe na kagumye. Kiriyuva kiriyuja murarabe nikatujane kagumye, kirabavyeyi kirabagenzi murarabe nikatujane kagumye, kirigihugu cakuvyaye murarabe nikatujane kagumye, kirigihugu cakuvyaye murarabe nikatujane kagumye yo, kagumye nyawe na 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 kagumye, kagumye nyawe